amafaranga make ivyo bije batanze make bize birona no ku mwaka uheze bavuga yuko Miss Ngoma 2021 bari bamwemereye imodoka ariko n'ubunye itatanzwe yagiye kwifotoreza imodoka y'abandi baca baramusohora ya ukuntu rero byagenze bon byari bigoshe ariko ugerageje kubiraba mu babiteguye ukuntu byateguwe birabona ko ataburyo bwinshi bwari burimwo nikivyemeza barashoboye kutuganiriza baratubwira ku bantu bashoboye kubashigikira ama sponsor babahaye na bank ishobora kuba yabahaye sponsor ya mbere sponsor novuga iri hejuru y'izindi ntiyabahaye amafaranga menshi cyane ni kuvuga biba bigoye ikindi naco n'ababiteguye ntibari bwategure evenement yindi ni kuvuga ni yari bashaka tamuturimba twiwe hewe D1 arandika viriza arandika we byonyene uvuga ati jendi brodse mu mutwi wanje indirimbo za D1 sindazikunda ukumviriza amajambo gusa usanga wazikunze amajambo urayumva. Hello guys, ndabaramukije kuva mengi itandukanye ndababwira ko ndabakunda cyane iji ni rya The Brave umusesanguzi on Motivation Plus Media aho tubaha ama exclusive interview ameze neza cyane nongera ndakwibutsa utaragira subscribe ikore like share na comment kugira ngo uzura bo wa mbere kubona ibiganiro tuhacisha uno munsi sinuvuga ko ndi kumwe n'umushitsi cyangwa iki asanzwe ari umujournaliste mugenzi wanje amazi gukora byinshi muri Buja Flavor no musto atekanye akunda gukora cyane by the way erega mu minsi mike twaramumenye kubera iki eba no umuntu apambana sana uno munsi none bazaniye kugira ngo tudiskite ku bintu byabaye muri entertainment ibikorwa ariko birakorwa mu inondwi twari tusanzwe turimo hamwe n'ibindi bitandukanye nafise amasoni ndakunda kuvuga ko abandi bafise amasoni mugabo wewe kamera yizi nka wayikoze reka ndabaramutse ndakuramukije umeze neza Jennifer hari akantu bibagiye rero nkunda gutwenga ndakunda gutwenga cyane nanje hajya niringo nabi Javre turaza gutwenga rero twatanguye deje nawe su ninde ni Ange Sherissa inde Nzeyimana ego hajya uri proud n'akazina kawe k'ikirundi ndagakunda twitirana na papa wanje mwagize Nzeyimana kandi yagiye babiteze iko Nzeyimana biranatuma musangira no kwisahani mwabandi usanga bariko baracuranwa sakwe none muba mwite mwese Nzeyimana twitira so ndabaramukije bakunzi ndagiwe cyane Plus Media ego ba Motivation ndagiwe cyane kuba ngiye ku imbere yanyu tugiye kuganira antuka situtwenye tuza kuvugana mu makomanta muzovuga icyo tuza kuvuganira ngaha cyose ufashijwe canka agize komanta ashobora kutubwira yidusangize hama kugira ngo ibintu bibandanye meze neza je rero ndizera yuko tuza kugirana ibihe vyiza kuri kano kanya by the way abakunzi bawe ukora kuri BTV yes n'umwambaro no kuri BTV ego nanje nambaye uratwigira marketing oya umvirize iruhande yuko nsanze nkora marketing kuri nyene antuka narinze kubabaza je ko mvuye ku kazi ndashaka kuza namba ya style nyene ntarinze guca mu irampindura murabinyemerera ariko Itivura yizi ndazi kutayiza cyayimenya kandi ratesa vraiment nimwe iduha inkuru zigezweho cyane ziri live antuka utazi BTV sinibaza ahantu wowe wanguye arayizi ugiye no kuri Facebook BTV urayironka Best Entertainment Television YouTube BTV Burundi urayironka BTV yes Sherissa uno musi dushaka guhikina abantu rega rero abantu hajye usanga bikonsantra cyane ku kazi bakibagira yuko nakaso ya karirimbo abakibagira yuko habaye evenement esa mwinondwi nivyo tugomba no musi tugarukeko turaza guhera kuri Miss Queen Ngoma yabere Gitega voilà hajye wari wahisiki niho narindi bro niho narindi bon
vyari biryoshe iruhande yuko nsanzwe nkunda ruguru ndakunda ama evenement abera ruguru birangora kuyasibamwo vraiment ndakunda cyane cyane evenement z'abamisi miss kugasaka miss queen ngoma mu misi yahera twari tuzi miss ngoma ariko ubu haragiye kandi miss queen ngoma kede kajambo rero queen bongejeko umenga abambere barababaniye abakabiri nibo baje twika ahubwo nibaza yuko bashatse kuduhindura kuko hariho ibintu byinshi byari byahindutse bitandukanye no mu myaka yera cyane mu mwaka uheze ikindi naco n'abarongozi bari bahindutse urumva umurongozi aje mushasha zanana na bishasha ni kuvuga abafise amahitamo yo kuvuga ati okay ubu rero ndahinduye Miss Queen Ngoma pana Miss Ngoma ya ukuntu rero byagenze bon byari biryoshe ariko ugerageje kubiraba mu babiteguye ukuntu byateguwe birabona ko ataburyo bwinshi bwari burimwo nikivyemeza barashoboye kutuganiriza baratubwira ku bantu bashoboye kubashigikira ama sponsor babahaye na bank ishobora kuba yabahaye sponsor iya mbere sponsor novuga iri hejuru y'izindi ntiyabahaye amafaranga menshi cyane ni kuvuga biba bigoye ikindi naco n'ababiteguye ntibari bwategure evenement yindi ni kuvuga yari bashasha ikindi naco nimba ari kuba vyabereye ruguru ikibanza vraiment ari ciza kandi cyari gisa neza baragerageje ofete antuka baragerageje ariko harabuze ikintu ca publicité ntiyamenyekanye cyane ubigeze bimenyekana uziko naje nahabonye ibinyamakuru bike cyane peut-être ko igitega byamenyekanye mugabe ino ntacyo twigeze tumenya kandi nihiganwa ku buryo n'umuntu wino atavuka igitega ategeza kurimenya ko nihiganwa ryose ni nka Miss Burundi ni capitale politique voilà ni nka Bujumbura ugerageje kuri abantu bari bariyo vraiment amafaranga yo kwinjira ntiyari menshi mugabo umengo barabaniriye abantu kandi nka twebwe nk'amamedia dukora ku mamedia nta muntu yo gusaba sponsor vraiment ngo uyimwankire warinze uja banko bus RDB bakayiguha hakuna kumwe media yo kwima sponsor vraiment ahubwo nyene amamedia ico ndakundira urandika lettre sivyo muri iyo lettre urandikamwo ivyo ukeneye byose mu gihe ataburyo ufise media iragutahura ikaguha iyo sponsor urumva rero nabo ikibazo cahabaye nta sponsor basavye ku mamedia nabimenye mu ndwi ya nyuma nuko je ndibaza bajya abantu bari muri organisation peut-être ko batamenye kubera ryari rya mbere bien sûr je narabajije narabajije kubera iki mutashimye kubimenyesha mu media bashoboye kubafasha barambwira yuko bariko barakorana n'amamedia ya ruguru mugabo aya ruguru ego mugabo na yino birakena kuko n'abantu bake bino bari babizi hama arambwira ati oya twanse abadusaba uburyo kubera tutabufise ubundi umaze kwiyagiriza ngo ujya muntu aragusaba uburyo utaranamusaba iyo service ntibiba bigikunze ihiganwa Miss baba bakwiye kurishigikira kandi rirashigikirwa nta kuntu kumwe meditari kubashigikira habuze rero confiance nta confidence bari bifitiye uburyo ama media yoshobora kubaha sponsor byoroshe Ange turiko turaba ku ba participants aba candidate uzari bimeze gute hajya bari baberewe cyane bene ntare bubahwe vraiment ndahisemo kubakora pib nukuri mwubahwe babambika neza kandi sibo bonyene bamaze kwambika barambitse na Sadbi Bernice kuri ku ndirimbo yabo utama baje abantu bambika abantu neza cyane babambitse neza bari baberewe vraiment ku muntu yagize makeup ndumukobwa ukanu sishobora kukareka abakobwa bari baberewe cyane guhera ku mutwe gushika ku maguru bari bambaye neza bari basa neza ikindi naco byaragaragara yuko babitayeho antuka babafashe neza muri ya misi babari hafi intuze ya igirigere finale byaragaragara no kuri ko babafashe neza hama mugabo imigambi yasa nisa hajya ahubwo nyene wese agenda aravuga imigambi ni bon appareil imigambi uzi yuko abantu benshi bapostinga Miss Queen Ngoma 2022 wazumva umuntu avuze ngo nanje ngo narizi ngo nujya nyene nabona ko ari ujya nyene urabona turiyo jewe nararyohewe hari umwanya rero naryohewe
finale rero igeze sasa abantu bari impande yanje bavuga ati umviriza nujya nyene yitwa ngabirano rya mwana n'ingabirano je nibuka ngabirano kandi ryo bagumavuga n'ingabirano ariko benshi bariko barabubwiza nta bindi kuko ni bake baraba indani ngabirano niwe yarasanzwe yafise agapo kameze bien igihagararo ca fresh ndibatse shakajya kana ari keza n'abagenzi banje twari kumwe aho baringira baca babyibuka bamwambye atumviriza n'ingabirano uryo mwana batamutoye kandi rero iyo batamutora ndakurahiye bari gutarana n'amabuye abantu b'Igitega kuko bari basate n'ingabirano kubera n'umu MC yarabagerageje arababwira atumviriza hajya hasigaye babiri uvamwo na Miss arabagerageza nibaza ko arinde baguma bavuga ngabirano umuyemsa arabahenda abwira ati okay ngabirano avuyemo abantu barakoma induru mu nyuma camubwira ati garuka burya byarangiye ari ngabirano nyene yarakunze arafise igikundiro ku bantu ubundi sinovuga ngo kucereka imigambi yari uwahatari mugabo vraiment yarakunze byaraga kandi hagiye jitije niko vyama uramaze kwibona c'est vrai agasura vraiment imbere uzugo murabe na Miss Ngoma wa 2021 yego ntacabaye antuka ntacabaye vraiment muri Miss Burundi na Miss y'Ingoma biratandukanye muri Miss Burundi baraye imigambi cyane par rapport yagasura ariko ngabirano yari yatwaye amahiganwa ndashaka kumenya we washoboye kuba hagufi ngabirano yari yiyumva gute yari yiyumva ko aza gutsinda feedback yiwe yavyakiye gute urabona iyo uri mu mahiganwa n'abandi ego urifite icizere ndatsinda ni jewe nta wundi mugabo ugaca wiyumvira abandi bari iruhande yawe ukimara ariko bajya abantu ndabacika gute gusa uguma nyene wifitiye icizere mugabo hageze igihe uvuga ati ni jewe barantoye barahejeje ubwenge buratakara ukavuga ati no Imana ikoze ibitangaza bigenze uku ego nari nifitiye icizere mugabo hari akanya vyagaruka nyene nibutsa abantu turi kumwe voilà nawe nuko vyagenze rero ubundi yari yifitiye icizere me agacagira ubwoba yabo bari kumwe Sherije ikibazo nagize nacutse nagize ikibazo c'amafaranga batanze batanze amafaranga make cyane n'amafaranga make cyane hajya uwa mbere ni 2 millions cyangwa 3 millions voilà uwa kabiri 2 millions uwa gatatu 1 million uwundi nawe 500,000 ni make cyane kujya munsi umengo amafaranga yatwaye Miss Queen Ngoma gusa abandi nabo babaye après 2 jours nyimba nihenze byumvikana ko ntibari bateguye neza ahantu baza gukura uburyo kubera iki ivyo bintu ni ibintu navuga yuko je nafashe nk'agahonzi kuko wabivuze bien sûr ko bitari biteguye neza muri ukuntu support iki kurongo udufaranga ariko kabisa batanze amafaranga make ivyo bije batanze make bize birona ku mwaka uheze bavuga yuko Miss Ngoma 2021 bari bamwemereye imodoka ariko n'ubunye itatanzwe yagiye kwifotoreza imodoka y'abandi baca baramusohora birababaje ariko bien sûr ndagitahura ariko ubu no mwaka au moins utigute batanze icyo bafise banse kubesha umunsi Bruce Melody yaza gutanga ikiteramo ino ubona ko yari yazanye na band yiwe ubona ko yasarishije abantu yarasarishije abantu mugabo abandi baririmbyi bari bagiye yari yahaye ubutumire bakoze ama playback nawe acavuza live urumva nikiryoshe ariko kucerekeye bijya biravana nibaza ko bivana na organisation kuko wateguye igikorwa cyawe antuka hajyanye yavuga ati abaririmbyi sinkene shaka mwese mugire live urumva iyo babivuga bari gutanga uburyo bukwiye batange ariko vyari no gutwara umwanya muremure voilà kuko urumva bituma ubundi nibaza ko baje mu ntumbero yo kugira ngo
Bruce Melody umwanya wiwe umwanya nyene ukwiye aryohera abarundi yongera baryohera urumva niyo mpamvu nakanya warabonye ko kabaye gato nikimenyamenya umunsi wa mbere evenema ya mbere haririmbye abarimvyi bake cyane n'abategerezwa kuririmba uwo munsi bataririmbye hama bica bituma barimba umunsi kurikira ni kuvuga nawe nyene nibaza ko yaryohewe antuka iyo byari gushoboka ariko twongera n'undi munsi yari yawupanze vyaciye birangira bipfuye gato ku munota wa nyuma sinzi ivyo batahurijeko ariko by the way je novuga ni entertainment yacu iratera imbere tumaze kubona hariho abaririmbyi batanguye nabakuza mu live music aha turaza kuvuga ba Satbi ba Meiri ba MB Data warabonye hajya kuri messe ibyo bintu biraryoshe bijya bintu Satbi ariko aririmba indirimbo ya MB Data ala flow ya Meiri ya Satbi urumva bari hamwe bose bijya bintu ukibibona urumva kuryohewe bigaragaza urukundo ubucuti abaririmbyi bafitaniye iterambere ucuribona urumva bijya rero mu gihe bagiye hamwe bose bivana n'ukuntu nyene igikorwa yabiteguye yabitunganije ariko bijya nubwo bitoba hajya bikaba mu mitima y'abantu kujya gukundana gukorana biraryoshe cyane kuko uyu munsi hari umuririmbyi w'umurundi mushaka guhura ukamubwira ati bon nagira mfatire kuri utamu utamu bose barayizi ukamubwira ati indirimbo ulala uravyumva indirimbo ulala irarenze muri ko muratera inkuru n'umuririmbyi kanaka ukaza mu iyo ndirimbo ni yandi iyo ni yandi urumva umubwiye adozo sana araza kumumenya mugabo ukicumva ngo urara ni cya kintu nyene indirimbo y'umuririmbyi mugenzi wawe irasohotse mugabo ntugize ntumushigikiye ntumusapotinze none wumva urukundo ruriho gushikirana uzotera imbere gute na mugenzi wawe udashaka iterambere ryiwe ntigikunda voilà urumva rero nico nyene kiraryosha hajya Meiri wo mubaza indirimbo ya Satbi arayizi yose kugenda kwa arayizi MB Data nuko voilà rero niyo mpamvu bari bakwiye no kubikora bari kumwe yaje urayibona Love yari kumwe na Mona Warda na Dr. Crowd voilà urazi yuko biriko bituma baronka amadiri menshi cyane vraiment iyo haje urukundo haboneka amadiri mwino minsi kabisa abaririmbyi tuvuga yuko barosa amadiri barosa amadiri menshi kuko nta namwe tutabonye muri Friend of Amstel nta namwe tutabonye bariko baraorganiza ibintu vyabo ugasanga birarabwe by the way kandi biraryoshe voilà hariho n'ama entreprise ariko ariyumvira ku baririmbyi ehera aba CRDB baheruka gutegura ibikorwa vyabo vya nibaza ko ari anniversaire y'imyaka 10 urabona ukuntu abakomedi baba hari aba DJ abaririmbyi ba Masterland bariyo donc abantu batanguye kwiyumvira ku baririmbyi bacu ukumva ko igikorwa ca kugira ngo kimenyekane ushobora gukoresha umuririmbyi ushobora gukoresha iki nibaza yuko ari terambere ku muziki wacu kuko ni ikintu ciza cyane kandi nibaza umwe wese asije mu mutima we agatahura yuko umuziki ari kimwe mu bintu vyoteza imbere igihugu cacu ndazi ko umuziki w'Uburundi woshika kure neza cyane n'akarorero twabonye indirimbo shasha ziriko zirasohoka mwino misi zifise bien sûr amasanamu meza twagiye kwa Visual Love mukari wa live music nakwisanzemo ni indirimbo iri muri imwe ziri muri album yiwe yitwa Ambargo yatanguye ayiduha audio ariko nayo yaduze cyane gusumba n'izindi urayibona ni indirimbo yakunzwe cyane amajambo arimwo sha nakwisanzemo yo iyo ndirimbo irarenze kuririmba nkanje hagira kuririmba wewe ndabizi kandi ndabigusoma uzi kuririmbira umukunzi wawe urumva iyo ndirimbo barayikunze antuka jewe sindegera manager Happy Famba canke Visual Love ndabazi gituma baciye baduha video yayo amasanamu yayo ariko antuka iyo ndirimbo barabibonye ko yakunze gusunza izindi cyane acakora na video ikaze sha yakoreye Dubai kamere hajya iraryosha iyo ndirimbo ikindi kintu sigaye nkunda ku barundi no ku muziki wacu indirimbo zacu zateye imbere zisigaye zikurikiranwa cyane
cane antwa uyu mwaka twoshira mu mwaka vraiment indirimbo nyinshi zisohotse cyane muri bino bihe turimo indirimbo nyinshi ariko zose ziri mu bantu tu birasumba mu misezi zirasohoka kandi zigasohoka zifite amasanamu meza indirimbo zikoze neza ikirushirijaho ni indirimbo ziba zifite amajambo meza cyane bimwe twara tubona kare twumva tukati none nkino ndirimbo vraiment indirimbo zubu irashobora gukundwa n'umupapa n'umumama n'umunyokuru n'umukino umwana ni indirimbo zigosho wumva use mu nzu niri kwiravuga urenganye mu isite niri kwiravuga mu kabare niri kwiravuga muri boîte niri kwiravuga indirimbo vraiment abaririmbyi respect jewe ndahari ndabashigikira uko nshoboye nzobikora kuko murashoboye. By the way tukiri kwa Visual Love minsi heze yaragaragaje stati kuri Instagram avuga yuko abatasoye indirimbo mu kwicumi narimo arakwezi kwa muhariwe atuzaniye video nziza kandi zimvye Monsieur Zami tuvyemere video irazimvye yamutwaye uburyo bwinshi hajya Visual Love n'umuntu wa mbere akunda kuririmba ibintu sense nini ya cyane ni indirimbo ziwe zidapfa ni indirimbo naho wagenda kurabi haheze mwaka wongera kuyibonamo kandi kantu gashasha kubera yandika bien wewe warabivuze ati ndakwisanzemwo ni indirimbo n'ubunye naho zori imyaka 5 usanga abatipe n'abakobwa ariko arayikoresha rega uzogende wumviriza amajambo y'irya ndirimbo n'amajambo arimwo ibintu nyene biboneka kandi vyama vyabaye antuka nta kuntu umuntu atoyikunda kuko n'ubuzima bwiwe n'ubuzima buri muntu wese n'ikintu gishika voilà antuka kujya kuntu yayanditse no mutipe agiye gutreta bijya bivuga to sinzi ko mustafa bivuga hagira bivuga mustafa shaje we ntavyo ndavuga sinzira abandi urona gusa Vishu kuko yavyivugiye nibaze yuko agiye kudwa imbere yuko umwaka urangira azoduha ibikorwa atari bike kuko yaravyivugiye wenyene deja ntiyavuze inyuma y'umwaka yavuze uko 10 kurenganye mugiye kubona ibidasanzwe ikindi naco ni Vishu mu misi heze imisi mike cyane heze twamubonye ari mu Rwanda ariko ku musi wa kwa gatatu tumubona muri Flambeau de la Paix urumva ni antuka ni kintu bajya batipe barafise ingene bakoresha umwanya barakora cyane na Happy Famba manager wabo niwe mpora ndababwira ati bash ndakunda ukuntu mukunda gukora kuko maze kubibigira ko cyane maze kubona kenshi igihe haba friend of Amstel kuri Avenue de l'Arche ajya kuri mikino ndavyibuka ukuntu Vishu akiva kuri stage direct umwe wese n'ivyuma vyiwe direct mu muduga bagenda kuri Sky kuvuza yes baje baje muri ko bameze nanje ndabibuka bakiza gutanga live muri mo time baza ivyuma bavyensara kanya gato bakaza gapima sound bakaca bataha bagarutse ibyo bintu ni vyiza ni guhagatsira igikorwa ufise urumva barahagatsiro igikorwa cabo cane kuko barazi yuko atari kijya gikorwa nta kindi bategeza gukora rero gukora byanka bikunda bakore n'abaririmbyi bake bige bintu babikora n'ukuri bararoha sana kandi bakaguma bakora ni n'amajambo twumva yuko yindwi nyene itanguye hatarenze kwa Mungu baza basuye mu Rwanda imagine urumva gukora antuka barakunda gukora rero n'abantu bose ubunebwe ntaho buzodushikana ukeneye kuba ubuzima bwiza kora guys mukore ni byiza na birarondegwa reka tugarukire ku mwami w'amahi y'urukundo kubigeme hari n'abahungu bari romantique bamwita Mr Mitoma nawe aravyivugira ko yarabonye ko yafatishije umuganga w'imitima naho hajya aramaze gufata mu turimbo twiwe hewe D1 arandika viriza arandika we vyonyene uvuga ati Jendi Brodse mu mutwi wanje ngo za D1 sindazikunda ukumviriza amajambo gusa wisanga wazikunze amajambo urayumva nawe uri mu bantu bafashwe guhera ku ndirimbo ya mbere ariko arasohora gushika ku ndirimbo ya nyuma uwo mengo
étape par étape agenda ashyira ko akantu ujya mu peti akantu k'agasukari je twaraganiriye na D1 ndibuka yari mu kiganiro namwakiriye yego kuri BTV naramubajije ico kibazo arambwira ngo jewe shatse gukina filme amaserie mu ndirimbo zanje zose nobikora kandi n'ubu sindahagarika n'ubu ndacakora rero ntiwitege ko D1 azoja mu bindi bintu azoguma aduga ntazomanuka azoguma aduga kuko urumva yaradusigura n'indirimbo hariho abaririmbyi uyu munsi indirimbo yasohoye muri 2013 ayisohora tugaca tuyibagira none biba vyavuye kuki hari ukundi kuntu istile ayikoreramwo agaca akora n'indirimbo nyene urumva bidahuye ni bitazigera bihura n'uyu munsi ego ugasanga na sanse nibihamagara nawe fe babandi uza wumva ngo twagiye muri pause ubu tugiye dukore gospel urumva barya nyene biragoye ca dutangura tutangure tukumenyere kuri gospel ibindi tubikure mu mutwe biragoye erega nyene mu mutwe ushizemo ibintu biri desordre n'abantu bavyakira ukuntu nyene bitandukanye tugenda kwa D1 aho yasohoye hirya y'ejo indirimbo bari kumwe na Social Mura ni indirimbo yise Bari muri quartier umva Bari niyo yonyene mu Rwanda Bari mu Burundi Bari Tanzania Bari ego yaraciye ko narakora no ku macina du televiziyo turabibonye erega kabuki wokora igikorwa ciza ngo kireke gushika kure gitegerezwa na wa wundi wibaza ngo ntagikurikirana aragikurikirana akazokubwira ngo sindayikurikirana ahubwo uzoshoboka ati niwe wa mbere ugikurikirana kuko zikorwa ciza gitegerezwa gushika kure vya nkabikora kuri D1 nyene ijya ndirimbo turayiraba amasanamu reka tugende ku masanamu kwanza hari akantu nakunze sana kandi sana kubona D1 aboshe ewa na warazivugira ngo vya serie bari bamboshe kajya kantu biraryoshe rega gukora amasanamu ukiyumvira n'ubwenge kwiyumvira ku majambo uri kuravuga n'ikintu jana warutse ko indirimbo itari kuravuga amasanamu yonyine akivugira jyari no nabonye agastatiki yiwe avuga ati rabasha bari bamboshe nako bari bamboshe noca mfata kubingona gute yego undi nawe ati D1 yakuze asigaye adatinya abakobwa none ategeza gukura nyene cyane tugiye kwa Social Mura yarinjiye mu ndirimbo araririmba bien arazana vibe adutereka muri rohero ya kangahe ya kabiri yes aho naho D1 nawe ati ndaboshe ariko ndaza kubatatura tu bien sûr ijya ndirimbo irimo ubwenge bwinshi ijya ndirimbo irimo ubwenge ijya ndirimbo irimo business umviriza ijya ndirimbo irimo ubwenge bukwiye ujya n'umuziki wo kuri marché en tout cas dushimire abantu bateguye dushimire kwanza iteka voilà iteka music bari hafi cyane ya D1 niyo management je novuga yuko mwino misi ikaze ifise urutonde rwa bien tubona nyinshi zisambuka ariko yoyo D1 ntigari gidoga ku ruhande rwa D1 avuga ati iteka niyo yankuye aho nari ikanshikana aho ngeze uyu munsi donc iteka yubahwe iba hafi D1 icya kabiri D1 umwanditsi mwiza nawe cyane n'umwanditsi mwiza nibaza yuko uyu munsi ahantu ugeze hamwe wohaha agaciro ntuhatakaze ntuhapfisha ubusa ukabandaniriza hanyene woshika kure cyane hariho abaririmbyi benshi wavutse usanga bari mu mwuga uno munsi ubarusha hiti benshi cyane mbeshere urazi yuko bijya bintu D1 aririmba bitandukanye n'ingene abayeho ego nagomba ndakubwiza ukuri D1 ni umuntu kenshi umwanya munini yawumara muri studio yayiteka cyane gose umwanya munini ya cyane ni yawumara ariko ariyumvira ati eske nzokurikize ikihe kintu mu gihe tubona abandi ba star barusaga hiti kamwe tubiri baca bagenda muri inkumi bakaca batangura kumva bavugana na Sherisa kuva bavugana na Bella kuva bavugana na Chance hari yanyu mu D1 umwanya munini yawumara ariko aragiye gute ariko arakora ikintu kizoza gisubirira icyo yatanze kandi D1 asanzwe ari n'umuhinyanyuzi mwiza voilà ajya ama beat yose ijya ndirimbo bwo yaravuze ati no beat nayihaye hariho ariko ndigisha production mu nyuma acira producing amaze kuyishyira ngaho nzana vume ngo nuririmbo bwo
imagine produit yiwe yatanze muri uwo mutiba niyo yagarutse ko yongera kuyikorerako yayigishije yundi muntu urumva hajya n'umuntu akomeye cyane n'umuntu akomeye cyane by'ukuri neza cyane ari abakobwa rero benshi bibaza ngo D1 n'umuntu akunda ariko kuba ariko arashushuta iki niki c'est pas vrai ukiraho nyene uzi yuko abaririmbyi benshi barakora n'umwuga mugabo ukumva nyene yuko wewe wokora umwuga wo kuririmba gusa urumva iruhande yo kuja muri studio tuvuze D1 ko abari muri studio kenshi ntituvuze ko uyu munsi amasaha biraja muri studio agacata kuva mu gatondo gushika ku mugoroba bari muri studio niya bari uzogenda ubirabe nituko turakubesha mugabo hari abaririmbyi benshi utamusanze muhira atari muhira ari muri studio gakerera bari muri studio kenshi abari muhira neza cyane wifatiye ko akaroro wowe nyene ubwawe kuguma muhira bigufasha ko usivye ko hari ikintu biguhombesha ugumye muhira utangura kwiyumvira ubundi bwiyumviro mpamagare naka bigenda uku nubwo wobwira umuntu gute ngo muhira ndahakorera akazi oya sha ekizo blague muhira mpande gitanda ntibahakorera akazi neza cyane ja muri studio ukore uvuye muri studio genda uruhuke mugaba akanya gato twese duhunga muhira kugira ngo ntituryame cyane turabe ama televiziyo ngaho turagenda kuri terrain tugakora n'abaririmbyi rero mukore hari abaririmbyi bavuga ngo ubustare ni kugenda ukinyegeza ukaguma muhira mu munsi wa show canke muri studio ugaca usohoka vyahehe nahe genda mukore mbega vyanditse ko Imana yatanze ingabira no kuririmba gusa kubera iki hari aba engineer ariko babaririmbyi kubera iki hari abaganga b'abaririmbyi oya hari ikindi kintu ushoboye ture kubunebwa abaririmbyi bacu kandi ndazi ko ubwo bunebwe babukuyeho ugakora cya kintu usanzwe ushoboye ukanaririmba amafaranga n'ibimari bya byose iryo ni jambo ry'Imana ribivuga neza cyane rero wowe ukeneye ubustar ata amafaranga ufise zahehe nahe genda ukore ubustare buzoza uzoburondera n'amafaranga yawe cyane Chérie twigire kuri video nyezina ya D1 hamwe na Soshomura wayibonye gute ingene bayivivye haraze Soshomura ubwa mbere na mbere arazandika vibe birya rujugiwe sha rakaze irarenga Soshomura ndaciyumvira kubera iki umwanya munini cyane canke twatanga kubona Soshomura mu ndirimbo ya D1 afise no muri legend no muri legend kandi nico gituma natangwa kuvuga ati ijya ndirimbo irimwo ubwenge burenze na commerce kwe turiko turaraba umuntu yavuze amajambo menshi c'est Soshomura ni waririmbye byinshi kandi abiririmba bien D1 wewe murundi wacu tsanze tumwizeye ntadutazi indirimbo rero tumvise iri hagati y'abajya abantu babiri ibikaze je nkibona kava naravuze ni yaba Soshomura arazi gushira abantu muri mode ku bakobwa ni ba Mr Mitoma bahuye babiri bamaze guhura batuzanira bari twaratangaye ni indirimbo mu minsi mikenyi cyane izigombe kuyize 100 views 100,000 apana mu minsi mike cyane imisi ibiri 100,000 emperuka kwiraba ejo ku mugoroba bigeze kuri 80 combien 100,000 urumva ni misi ngahe antwa yirabe ndakwingenza antwa mu aheze imisi ibiri misi ibiri imisi ibiri niyeze kandi urabona ko bakubise kweli ni sawa bo bawe chérie urazi yuko burya umuziki Burundi utangiye gutera imbere kuntu ego vram uratangiye gutera imbere cyane antwa mu mwanya turaza kuza cyane ku ba producer n'aba director kuko nabo babifisemo uruhara kugira ngo umuziki wacu umere neza use neza umuntu wese awukunde akiwukurikirana atari uwo ngaha mu Burundi gusa no mu mahanga bakunde umuziki nuko ubukoze neza mu mpande zose hama kandi si kuba director gusa cyangwa kuba producer no kugira ngo umuziki utere imbere ga n'umufana bifisemo urazire kiremeje kubona ya ndirimbo ubu nyene mu minsi ibiri gusa iza yakwije 103,000 wow nawe ni D1 n'umuririmbyi aje mu mwanya muto cyane uganije n'abandi aramara kariyeri imyaka 5 ingahe mugaje mu mwanya muto azi ibyo ashaka gushikamo 103,000 mu Rwanda no ndirimbo irikira playing irikira vuzo mu Burundi
D1 waramaze gufata ati asohoye twese turaje ejo nararenganye mu bwiza ahantu hatatu hakurikirana pave imwe ibarabara rimwe indirimbo iri kuravuza imagine nagiye mu isoko wamenga indirimbo nije nayanditswe nagiye mu isoko mwijabe nsanga bajye bakonesera badanaza ibirato bayitoye kuva kera birarenze vraiment biraryoshe je ndabikunze cyane kandi indirimbo kubona igeze kure abaririmbyi babifise mu ruhara cyane gose abaririmbyi umviriza abaririmbyi b'abarundi na kimwe mu bintu bisigaye bituma turyoherwa umuziki wacu abaririmbyi bagenzi babo bariko barabashigikira Big Farious ariko arashigikira abaririmbyi cyane yarashigikiye na D1 kuri no ndirimbo yarabipostinze akipostinga warabona ko abantu bariko barayikurikirana warabona ko abantu benshi biyongereye kuri YouTube cyane ya D1 igitangazo nahora mbona YouTube ya D1 channel ya D1 hanse iteka ariko hanse D1 ahubwo nakajya kantu kajya ga system iteka ifise ubwenge bukomeye burenze iteka music iranyuranya abantu ntimenyego mu majambo make urezi ariko mu misi heze abantu benshi bariko baravyidoga baravuga ati yo D1 ariko aragwa mu bibazo kubera iki YouTube tubona iteka tutabona D1 ariko manager umwegereye yarakubwira ati kontra dufitaniye n'umuririmbyi wacu nta muntu umwe akwiye kwinjira ariko harimo ukuri harimo ikintu cyose ciza kandi gikenewe kandi kimeze neza mugabo urumva hari akandi kantu kumbwiye kace gahinduka urumva biratese kandi najya je navuga ko wabitoye kubera iki urashaka kuba uri hanze cyangwa ukaba ushaka kuwugura iyo YouTube gonyene utabizi utazi kari muri iteka ukaca ugenda kwandika D1 ukaca usanga indirimbo zikuri iteka ngoya ngo yusiwe ugacurengana kweri ariko ubonye kuvaho abihinduriye yongereje aba abone cyane rya zina ryiwe ryaduze cyane ino ndirimbo imaze kumugeza hafi ku babone 10,000 ico kintu uracumva dimira ku ndirimbo imwe can't believe urakora imyaka n'imyaka ni ikintu cyo kwishimira cyane abaririmbyi bacu urinze ugera kuri iyo level hakagira umuryango wuguruka mu buzima bwawe utesha ubusa ntugende uryame na dramati ahari vraiment kora drama kora madamu yakugurira imiryango myinshi mugabo haguruka nyene kuri iyo nyene uduze hariho nyinshi zari ziryoshe za dramatic ariko siranyika tugiye kuryoherwa igeze kuri madamu wibaza ngo zindi nuko zari zibishoye mugabo rero iyo nayo rero gidugireko voilà waruvuze ko tugiye kuvuga iki kucerekeye gukurikira tuvuye kwa D1 kwa director n'aba producer kuko nabo bafise mu ruhara kugira ngo ikogwa gise neza kibe gikoze bien hama twumve tugikunze atari umurundi gusa akundi iyo ndirimbo n'umunyamahanga uwo ari we wese avuga ati wow indirimbo zikoze neza cyane uyu munsi aba director aba producer mwubahwe vraiment respect aho muri ibikorwa muri ko mubikora neza ariko fise ikibazo kubera iki tukibona indirimbo zikorerwa hariya tuvi Bujumbura tuva mu Burundi tukagenda hari anyi bakazi dukora bari abandi by the way uranyibukiza ikintu kimwe jewe indirimbo ya D1 na social mbura nk'ikiyumviriza naravuze nti twarose element mu Burundi trust beat genda wumvirize indirimbo element akora na trust beat yakoze ijya ndirimbo bitandukaniye chérie umviriza beat param pam pam vya beat vya element vyagarutse wabibonye none wewe ngenda kubwira abarundi mufise impano ubumenyi sivye ko ubumenyi bwama bukenewe gihe cyose ko tubwongereza twese impano n'ubumenyi gusa Imana ibandanye idufasha natwe dukora kugira ngo turonke ugushigikirwa gukwiye hama turonke n'ibikoresho bikwiye ubundi nta kintu na kimwe abandi baturushije ubumenyi
turafise kandi turacaburondera turafise kandi niki n'impano turabishoboye ntako na kumwe rero aba direct aba producer twabavuga nabi gusa mu buzima kwiga vyama bikenewe kandi harya nyene ubona hataba nyene ubona nyene kubuze iga kugira ngo uhashike iga kugira ngo uhashike usibye yuko gusa ereri ikunze kuba aba producer barakunze kubidogera cyane abaririmbyi murabatevya bamwe bakavuga ngo nabanebwe abandi bavuga ati baradufata nabi bakadutevya bakaduha amagahunda ntibayakorereko ivyo byose urumva biri mu bintu bituma uva kwa Coride Magic turamwemera kora indirimbo neza cyane uja kuyundi kubera iki aragutevya aguha indirimbo ateba arakwicira gahunda nyinshi urumva ndiko ndakunda umukozi cyane bitwa John Elard ari hose much respect utigute amaze gukora amahiti menshi ngaha mu Burundi indirimbo z'amaziri hit kenshi video usanga zivuye kwa John Elard ego video yarayatumwe ko bugira kandi mu Rwanda uzorabe voilà yarayatumwe ko kandi bugira kandi mu Rwanda sikuvuga ko Alvin Smith yarabuze abantu mu bukorera mu Rwanda video ariko yaravuze ati je ndashaka ko Murundi ari wajya amafaranga yanje igitangaje nimba barabimenye neza Alvin mu misi ya mbere twaramubona ari mu gihugu cy'u Rwanda hama aragaruka kuba mwegereje naramwegereye turaganira ndamaze Alvin kugarutse Burundi acambwira ati ndagarutse mugabo mu misi mike cyane nzobasubiye mubiki uje gukora ikinga aravuga yuko aje gutora umudirect aje gutora John Elard kugira ngo bakorane indirimbo kandi ndisuye neza yuko John Elard nawe hari indi miryango izokugurukira hari hantu cyane gose kuko hariho abantu benshi bavuga ati umupeta arashoboye ararenze Alvin wewe waza yarafatishije mu Burundi hagiye maze kwibona ntandirimbo yige kubita swata aragerageza kabishyira mu mutahe kandi twongera dushimira n'umugore wiwe Nirna aramusapotinga bihagije mu video akactinga bien rega nyene umugore n'umufasha akora akazi vraiment ategerezwa gukora ha abandi babona ko ari ibintu biri empori yaraza hajya ufite umutipe wo muri rivye gacagira mugire muri video bagenda Sherisa ari nka sheri wanje na jewe umviriza ari sheri wanje ugakubita nyene ukazunza oya erega umviriza ndakubwire ibintu ni bukebuke oya umviriza ni bukebuke biragiye ufite ubwo kugicegera ubwo erega no umutipa abona ati sheri wanje ibyo bintu arabikunda cyane ntabyakunda petete rero yuko Nirna nawe asanzwe abyumva kumwe n'ujya nyene na Alvin avuga ati ibintu no bishobora nyene jewe ku mutima ndumva ko no bimukora mugabo vraiment kuja muri video sindabikunda nawe kandi iyo babizi ko ntabikunda c'est vrai ubaye wa mbere uzigituma deje wama muri kamera misi yose ego antukura amaze kubona yuko nta gishasha kiyongera ni vya bindi nyene wactinga canke ajyo wibaza ko wava ugira isane zo kutadora oya zo kutagira tujya tuntu tudusembore bagira ajya mafsera yarananiye no mbwira ati rira umbwiye twenga ndashobora gutwenga rira wapi je candaguhe dollar zinga ntabyo nshobora ngira amasozi urumva jewe sinzi ibintu byo kwigirisha dufate ko Sherisa akunda kurira mu gihe umukunzi we yamuhevye kandi bugo muzana ibintu by'abakunzi bakubwira ko atabamfise byo turabigenda gute akata office nuko vyoca bigenda ko uzomuronka mu misi okay sawa cyangwa cameraman akagutora be cameraman kutamubutse cameraman uzi ko cameraman twiganye bamwita social boy umutipe afise umwete azi gukora urudemu kweri atsanzwe akunda twariganye umusito akundwa na cameraman wacu social namugumeko afate social twariganye muri TS Kamenge urabona ujya mwanya atamwigisha muba mwarose muri ujya mwanya mwigisha ataba yaje mu ishuri haba hari induru umwe wese bari mu vyiwe je rero social twaba twicanye turi mu nkuru tukuma social akunda gutwenga niyo mu kamera urabe n'umuzambutse oya je mvuze tukicika
mbuze tukicigana twakunda gutera inkuru social n'ubu turatera inkuru antuka nubwo tutaba turi hafi na hafi arambaza hari igihe bavuga ngo agashyitsi ka kera amamagara Ange ni bon meze neza ga Ange nukametse aracagwa kagakeya ka kera social yubahwe sha bamwita social ndata social mix ego neza cyane turiko tuvuga ku bintu cerekeye aba director yuko mwino minsi naho babwirizwa kuraba ngene bameyo kandi bariko barabikora bien kiri naco turiko turavuga abantu bakora indirimbo je muranibaza ikibazo kubera ikitoro nk'aba Bob Pro ba Element ga mu Burundi ariko narayendose gwa Trace Beat rukubita indirimbo warumvise tugatone yasize babire bacu ntibamenyegwa twe gusa dukorere mu rukundo mu bumwe wewe uri umufana umenya ati jewe ndafise uruhara kugira ngo ujya muziki utera imbere uri umuririmbyi uvuga ati ndafise uruhara kugira ngo umuziki wanje umuziki w'abagenzi banje utera imbere uri umu journalist umenya ati ndafise uruhara runini kugira ngo ujya atera imbere mu DJ abanye n'ubare banye n'ama entreprise banye n'ibiki mumenye mwese nta muntu numwe adafise uruhara kugira ngo umuziki wacu utere imbere rero bijya biri mu bintu muri bimwe bitanga courage uravyumva hari umuntu hari igihe mubona umuntu nyene ari mu gacirere karenze ariko agasohora igikorwa kimwe gusa kikaba kiramuhaye courage cyane ndondera umuririmbyi bita Berry Music yagiye umuvuze nanze ribone ko ndimva yagiye hevrema yarazanye ariko vuba bagira duhindi song aguma tubanira aguma tubesha vuba yatubwiye Berry turakurindiriye garuka you are so talented turashaka ijya talent ndakunda Andi Mwage asikibanza atamuntu ashaka kukimukuramo cyane bimwe tuvuga ngo araryamye bimwe tuvuga ngo hari umuntu aryamye ngo ujya bizogenda gutavye Andi ntaryamye ama event best tumusanga umukumbuye genda ugende muri zansi so arayiguha ukeneye kuruka arayiguha okay uvuga ati Andi je ndamura wakera na ma evenema make tutamubona ikindi naco Andi ari panzi impande zose bimwe tuvuga ngo baririmbyi bararyamye oya Andi ntaryamye kuza music irahari yarayizanye wenyene niyiwe ni CEO nibaza yuko abaririmbyi ari bake biyumvira igikorwa nk'icyo urazironesha dukore kandi arashigikiwe okay urazironesha ikintu ca mbere ndiko ndabona Andi kabisa uramukunda uvuze uramukunda kora bien yasohotse yitwa Karadunda zaniye ndi muri show ya Airways umwe ari muri team ya management warayimpa indirimbo irarenze yumviriza sinari narose akanya ko kuyumviriza mugabo ndavuga ati okay ndisi yuko iryoshe arama flash ndayiha umu DJ yitwa gute ndamwibagiye ariko no muri Black FM ndayimuha barayivuza indirimbo narayumvise ndavuga ati wow ngiye kwiraba rero muri telefone wanje ndavuga ati mana yanje je rero nkunda n'indirimbo zitambika yego usanga ukunda gutamba nawe ndabikunda gutamba uri umwe cyangwa muri babiri nubwo no bandi je nyene ndi muhira je nyene ndatamba nkunda gutamba turi babiri tu wanje we kuko no bandi umusatsi okay je rero ndi umusazi je ndabikunda antuka social abizi ko je ndabikunda gutamba muretezi yarasi ariko indirimbo za Andi zirakundwa cyane kandi baramukunda ariko aduha album ego iyi ni indirimbo igira kabiri muri album yiwe ishashe yitwa Champion imwe yitwa Mvugisha iyindi ni Karadunda azoduha album yose azodugira lancement officiel itarike 12 z'ukwezi kwa11 vuba cyane urumva mu kigo cy'Abafaransa EFB aho rero azoba ari shosho we wose bariko oya sinosiba vyokunda gute ujya muja marateramisha abantu cyane arazi kuririmba afite talent asanzwe ari muri cool band karite ndamukundira yicisha bugufi gira nkumengo nabisi vyarimo sha
ntakunda no kuguma avugwa wanashima ntakunda kuguma avugwa mugabo ntaryamye ntiyicaye vraiment chérie reka turangize n'ikiganiro twavuze byinshi cyane ariko tubwira ko abakunzi b'umuziki mu Burundi bogerageza gusapotinga abaririmbyi babo aba presenters n'abandi benshi aba DJs bakabashikira bakaza ku ma event atandukanye ego vraiment turarangije igano mugabo hariho indirimbo nyinshi zisa neza tutavuze turashaka kuzivuga bakagenda kuziraba Wala hariho ya Natasha heruka gusohoka yes wallet ijya ndirimbo irakazira Natasha bahwa ijya ndirimbo nta byinshi ngenda ivuge ku mugabo ndirimbo kiraba gushika herubona amafaranga gusa cyane nubona amafaranga yigendera kubera afite n'akanoti bica byumvikana kandi iraryoshye singoma voilà tugende ikintu cya mbere kiriko kirambabaza n'abafana abafana aho kushikira impano ya Natasha bashaka kumuponda cyane no supporting uko cyiza ego bariko bashaka kuvuga amajambo ngo urumva ngo no umviriza wallet sindirimbo ya bien nimeze neza nizimbye Simse video nziza zanda kwikundira Bface ariko umunyarwanda kazi uraziziga amahera zatwaye urazijya ndirimo nayo ngene yabaye hit je nkunda kubwira abafanzi nkunda kubabwira abaririmbyi ibi bikorwa babikora kubw'urukundo badukunda indirimbo urashobora kuyumviriza wari ufite stress ikakuruhura cyane warubabaye ukaryoherwa utazi yuko ushobora gatura irahari kugira ngo utazi yuko ushobora gatura umukobwa wawe mumaranye mu bihe bibi mutahuza ukazibona aragarutse aragarukanya agakrima ko gukunda kata umusfere karavutse uravyumva abaririmbyi bakora igikorwa ciza cyane kandi barabiruhira bibatwara uburyo bwinshi ico ni cambere ica kabiri barara amajoro bariko barabikora aho rero nibaza challenge bahura nazo ninye cyane sivyo gusa barakura n'utuntu twinshi cyane urumva natwe rero duhari kugira ngo tubashigikire basha tubashigikire vraiment indirimbo igisohoka ibinyamakuru birahari ama radio arahari aba journaliste barahari hari aba promoter abantu bandika hari abantu benshi bashaka kukumenyesha indirimbo mukunzi uri kuradukurikirana iyaranje vraiment bijye bintu byakagwi ngo nkunda Bface Fabulous ndamwanka ntihagire uzokubesha ngo ugwanko rwoba ruri hagati yabo kwanza nindakubwiye ko hari ugwanko hagati yabo umviriza nabaririmbyi n'umurinzi w'umurundi bose nabarinzi babarundi tegezo kubashigikira uzotahure neza yuko kubashigikira ntuzobushigikiye bajya gusa uziko uzobushigikiye igihugu cawe umuziki uteye imbere ni handi nyene barawuvuga biraryoshe ugiye nko mu Rwanda ukumva D1 ubahwa Dramati ubahwa nabaririmbyi bangahe b'abanyarwanda bataza batubwira ko babafana bajya batibe ni kubera iki none barazi ko bakora ikorwa ciza kimeze neza cyane abafanzi rero muri ko muradukurikirana genda mushikira abaririmbyi indirimbo igisohoka yikurikirane ja mu studio ja kuri YouTube uraba indirimbo amakomanta kandi noneho si tegeko kwandika kugira komanta nziza ushatse urandika mbi me atari mbi yo gushira hasi umuntu yindi uvuga ati aka kantu Natasha indirimbo irarenze ariko turakeneye izoza aka kantu kazobe kahindutse ni ikintu ciza cyane bakunze dukunda ivyacu dukunda abacu tubishigikire tubishikane kure hama bajya bateye imbere natwe tuzotera imbere cyane gose Sheikh reka ndagushimire cyane naye ndagushimiye cyane gose nshimira n'abakunzi ba Motivation tubabwira ko tubakunda cyane by the way nanjye ndabakunda cyane ego cyane gose mwakoze no kunyumvira ko kandi cyane gose no hanyuma tuzoguhamagara twongere dusesangura ubugira kandi nta kibazo ndahari abakunzi ba Motivation Plus Media mwayiboye turakomena Ange Cherissa umwigeme mwiza ariko akora bien muri industry ya Buja Flavor aho yari karavuga anywa n'agafana anywa ka orange atwongera tubabwira yuko tubakunda cyane amakomantere yanyu turashaka munsi mutubwire ngene mwavyumvise kugira ngo tubandanye tubazana n'ibindi bicasha bimeze neza cyane reka tubabwire tuti turabakunda cyane bye ciao